Mwati ko tura Bantu Boy na Empire. Ambega amateka ya Empire, amateka ya Bantu Boy asumba Empire na ya. Amateka ya Bantu Boy asumba Empire. Kwa bora na Bantu Boy. Okay. Bantu Boy tukipanze neza cyane. Satbi ubona ikakora gute? Vraiment eba. Ikihe kintu mushimira? Icambere ibikorwa vyiwe aritanga sana. Cyane mu bantu b'abaririmbyi mu bihugu bitandukanye. Gihugu cy'iwacu no kuvuga iyo tuko turaririmba Big Fizzo aheruka kuririmba ngo ingo mbutiti ngo turakunda n'abantu bose bakora muri Bantu Boy kubera Big Fizzo n'umusari dukunda gose ngaha kuri Super Diamond. Sikuvuga ngaha gusa aho se mu Rumonge n'umuririmbyi yakundwa gose kandi nico gituma aziye ngaha nawe yoja hariya kuri stade ni full watu yani. Kana Okay. Nabandi barimo nga. Abafana ba Empire nabo bari he. Namha andikira mujambo. Aje imbere ya kamera amana ko turi mu gisagara cya Rumonge aho twaramutse tuza kuraba abafana ba Bantu Boy twa turi muri Super Diamond Studio kwa ubita Detama akabasanzwe ari no mu aja wa Bantu Boy mu gisagara cya Rumonge ndetse no muri Sud nkabo no musindamutse nja kugendera abafana ba Bantu Boy. Big Fizzo ubutumwa bugushikire turi mu gisagara cyane mu kumenya abafana ba Bantu Boy mbega bimeze gute, mbega umuziki w'u Burundi bawubona gute, mbega Bantu Boy bayibona gute. Ubona ko ari ibintu by'umunezero, umaze kubona ko ariho n'igicapo cya Big Fizzo umutama bemera cyane wamuteka mu gisagara cya Rumonge. Nje kuganira n'abafana ba Bantu Boy tumenye mbega Bantu Boy mu Rumonge bayibona gute, mbega ihagaze gute. Oji Yo baba, umeze neza? ndiko fresh kabisa. Ubona gute ibikorwa vya Super Diamond? Super Diamond tumeze bien kandi turi abafana ba Fizzo. Bantu Boy turayikunda, turamukunda Big Fizzo. Turakunda n'abantu bose bakora muri Bantu Boy kubera Big Fizzo n'umusari dukunda gose ngaha kuri Super Diamond. Sikuvuga ngaha gusa aho se mu Rumonge n'umuririmbyi yakundwa gose kandi nico gituma aziye ngaha nawe yoja hariya kuri stade ni full watu yani. Kanashikira ngaha? Urashikira ngaha agaca ngaha akaturamusa n'umuntu mwiza gose akazi no mu Rumonge twe turamukunda kabisa. Bakunzi ba Bishop TV icyatumye mva ibujumbura nkaza mu gisagara cya Rumonge nuko naje kuraba uyu mubosi yo akaba asanzwe ari n'umufana wa Bantu Boy cyane, azi ku mateka menshi muri Bantu Boy ndetse na Big Fizzo bahuriye kuri vyinshi. Gute boss?
Yego ni sawa. Umeze neza? Cyane cyane kabisa. Navuye bujumanza kurondera wewe nk'umufana wa Bantu Boy. Vyemvuga ko uri umufana vy'ukuri ivyo nyavyo. Vyo bari ivyo? Yego. Nivyo kabisa je n'umufanzi wiwe akomeye cyane. Kandi tumaze kugira n'amatuwa menshi turi kumwe. Turamaze guhura muri tuwa ya Primusic. Yaraje nga mu Rumonge turajana. Turatembera ibihugu amakarti atari makeya cyane n'ingozi turaduze hamwe turi kumwe turaje ingozi ndetse nico n'umufanzi mukuru munini cyane wa Big Fizzo na hirya yejo twarahuriye ahantu bita mu Rugombo turicara hano mugwagwa oya ntwangoye guhagwa none mugori go twari kumwe turahura mu kabare turicara turafungura nyene bikenewe abantu baruzura vraiment sije ahubwo ni nasanze yuko afise abafanzi benshi cyane habonye mu Rugombo hacu umwana mukeya gusa muri yo kabari yari amaze kuzura abantu full bamubonye gusa Bantu Boy banezerwa. Mbega ni kiye kintu gituma abantu bavuga ko wowe uri umufana wa Bantu Boy gusumba abandi bafana? Jewe kubera ndamukunda cyane jewe vraiment benshi bavuga yuko n'umufanzi wiwe kubera ndamufana cyane bitabaho. Ni kiye gikorwa umaze gukora cyatumye abantu babona ko uri umufana wa cyane gose wa Bantu? Jewe bwa mbere na mbere igikorwa ca mbere novuga n'inyambaro ziwe ndazifise ndafise inkofera ndafise ama t-shirt ico nico ca mbere no tuma novuga yuko naho ngaha ni kuri studio muhira urako twamucafye ngaha kuri studio iyo yose ni kubera tumukunda kubera tumwemera ku muziki wiwe akora. Reka tubwire ikintu c'icemezo vy'ukuri ko uri umufana wa Bantu Boy. DJ tugabanirize gatoyi. Yego. Tugatumenye ko uri umufana wa Bantu Boy. Tora microphone mfate neza. Hariho indirimbo yitwa Leave Me Alone. Urayizi? Iyo ndayizi vraiment. Leave Me Alone urayibona? Ndayibona. Sawa, shusharira abantu ndetse tugende. Oui. Akalimbo Leave Me Alone. Leave Me Alone. Akalimbo ndakazi imbari ka kera nika. Okay. Nakakera nagafana cyane ndakazi vraiment. Ngoma ndagatabure umenye ko kore je ndumufanzi wiwe. Indirimbo nyinshi cyane ni generator tuzoshobora kuyasanga. Auni sawa? Kupendo kanipenda. Kicha nilitenda, nilikupa unachotaka, nikakupa unachopenda. Popote ulipotaka kujirusha tulikwenda. Kidoz Calvados mara Pep Swiss. Mambo ya msose ilikuwa ni Odelix. Kidoz waka beach. Kila weekend tulikuwa tukisaga pochi. Siku na mchana tunafanya kama party. Yote sababu ilikuwa nikurizishe, nikufurahishe, nikumungalishe. Wapambe nuksi wenzako uwapirikishe. Lakini hayo yote ulifanya yana maana. Usiku sana uliposema hapo jana ya wenzako jina langu kalitoma. Faliazi fala kabwela hari kera rola hoi boy kitimbai ilifanya chini sikujua nini machungu na majonzi yalinijaa tu moyoni kula sikutamani kulala sikutamani kumbe mambo nilifanya yalikuwa na hisani kumbe kutenda sasa nasema basi yako si iwezi go away leave me alone Harias nilikutatu kani on a phone. Leave me alone. Leave me alone. Nipenda. Mama nina siri masikioni mwanangu kwenye penzi lazima uwe makini mapenzi ya sasa si kama yale ya zamani wakina dada wa sasa si kama wale wenzetu hayo na kitu hiyo mwanangu usia sisubutu bado kusikia nikafanya ugararizi mwenyewe nikajitupa ndani ya penzi mroa kumbe mtoto tu. Asante sana tugeze nga oji mzigawanize gatoyi kanzari yego punguza sound bo reka tumandanye n'ikiganiro cha ni kugana n'abafana ba Bantu Boy bo mu gisagara cya Rumonge tumenye amakuru ya Big Fizzo mu gisagara cya Rumonge boss umeze gute meze bon ni AKA
aka Idi Pro. Idi Pro. Yep. AKA Chidi Baisa. Kibakure. wifata gute imbere y'abandi bafana? Imbere yaho ndefana je ndavyakira neza cyane kuko Bantu Boy uvuze Bantu Boy muri Rumonge imwe bari kumwe na team ya Bantu Boy bose Msamaria Daniel ngira na utamuzi ngaha twese turi ngaha turamuzi iyo ni iteka rya mbere iteka rigira kabiri naho Bantu Boy aje mu Rumonge vraiment nishima numusani w'abantu bose nkuko yabivuze ati ndi Bantu Boy ndumusani w'abantu bose numuntu w'abantu bose turicarana vraiment abantu bose baricarana na Big Fizzo bakamwitaho igihugu ciwacu no kuvuga iyo turiko turaririmba Big Fizzo aheruka kuririmba ngo ingo mbutiti ngo turafise n'umundi mufana umwe avuga ati je vraiment ndemeye gupfira Empire uko bizogenda kose Bobs meze neza Ego ni bon. ni AKA inde Maestro Boy. Maestro Boy. Yes sir. Uvuga ati Empire je naho ndi umwe muri Rumonge nzoyifira. Oya nzoyifira nawe satubyoshika ubu nyene turi kumwe. Namwe ndamwire ni tike imodoka fast. Ndumwe Maestro Boy. Mbega kuba urumwe eske Satubi arakuzi? Oya kuya abafana ni benshi. Juste nashobora kutumenya twese nitwe tumumenya nibikorwa vyiwe Kugira umufana wamenye nuko abarika abana waba yakoze cyane. Mbega ntiki niko urakora cyane kugira ngo Big Fizzo azokumenye nako Satubi aza kumenye cyane nk'umufana wiwe. Juste urabona amafeaturing nyina kwa akora mu bihugu bitandukanye. Sawa. N'amasonga ariko asohoka mu wakora amavuta vraiment. No tugiye no muri YouTube ni atari. Tugiye tugane namwe gato. Namwe bwe hano muraza guterera icyumviro. Muno mwati ko tura Bantu Boy na Empire. Ambega amateka ya Empire, amateka ya Bantu Boy asumba Empire naya. amateka ya Bantu Boy asumba Empire kurabura na Bantu Boy Okay Bantu Boy twipanze neza cyane kuko urabona Bantu Boy honyene uvuze Bantu Boy uvuze izina rinini ni lebo nini ya cyane igumusora abasani ikinziza abandi kandi nabagiye imaze gusora bajya basani Bantu Boy bagenda bakomakomeye igumiza abandi bakomeye muri Bantu Boy nawe Satubi ubona ikakora gute vraiment eba ikihe kintu mushimira icambere ibikorwa vyiwe aritanga sana cyane cyane mu bantu b'abaririmbyi mu bihugu bitandukanye